ni hajya hasi ubwo rero abantu babarabe bose nimero ziwe ni 64 na 4 199 amajana 713 ariko arambwira ko turi kumwe neza cyane kabisa bose wahori hari kintu musaba tagisi ziraza se ryari tagisi turi kumwe muri kane muri kane tuzaba turi kumwe na honi hori transport ntujonje aha hako ugize imisi ugwaye kandi umuntu agwaye ntabwo ajya cyabwo je yo ngwaye nongira apeti ubugwaye inzara si ega yo muvandimwe je twiga muri etere nabo dereka ndagutera inkuru muvandimwe ndamubwira ariko nagwaye uranzanira injya muri effectoire aragenda arazinzanira acanyicara uruhande ndazirya zose ndazimara arambwira ati ntabwo nzongera kukuzanira injya nugwaye ariko uragwaye umariye yarazi yuko ndazimuzaniye bice binanira atimfasha ariko umuntu agwaje afasha umugwayi kujya ariko yabonye mari aravuga ati atsindwa urakomeye ngwaye nongira apeti nedi nawe ngo yagwaye ntihagira abagwaye ikisi hari umuntu agwaye ageneye bamwita ngo abazokira abarokira bangeneye gukira ningo gaho abarokira abayakize ngatondo haguye imvura ndivya nduhe message ira ngwe bahari bama bahari bama yeso wawe bamwe bagambi no mvura eso wawe ya nivyo rwo mu nkundire duce muri Carabao Cup mbere ko twakira mutumire Chelsea batsinze nimba ari ikintu kinjoye niyo Ganarcho bro undi mwana manyu bashatse mani itsinda bitatu babibona ni maniyo nyine maniyo aya maniyo ni equipe uyivamo ikagwa amahirwe ubisanzwe no equipe yo gucamo hanyuma ukayivamo ikagwa amahirwe Leandro Garnacho yabonye bibiri Siko Sancho ari kapiteni w'abajya bench yinjiye muri mitaka bibiri ya Sancho yabonye bibiri yabonye bibiri muri mita hagezaho rero Enzo Maresca abati yafiti ace ponga mukomiza mu barabigombo aca mukurashiraho telefone ndavuga teko ubwo baguvisa mfatiye kabisa Manchester yaba byashoboka abakinyi bose bogiye kazana bashasha ntabwo bishoboka rero kandi aho bogiye kuko hari ukuntu habari abayirimwo yabarambiye nabo nyene nayo nyene yarabarambiwe kuko Sancho erega ntabwo ikintu cyajanye nta kintu cyajanye Garnacho nta soka atari umukinyi mwiza umukinyi mwiza agumye kwa mani hari ibyo bapfuye n'umumenyereza akaguma n'ubwiza bwiwe ni Bruno wenyene Bruno we ntiwumva Bruno nawe yavuze ati nawe nyine ni hata erega naje uyo kocha atamvugira barabandekura ati bagira bandekure kandi ibyo biramba nubwo atanga biriya nemera ko kugira Manchester United utegura ibiramvye wo mugurisha equipe yogura Bruno jewe ni Bruno nta yindi rega yiburayi uretse mu barabo bro erega Bruno arakuze Bruno nuko arakuze muga imyaka 2 yo biguha kana mukinyi mwiza none se Bruno ninde yo muguru biburayi mbwira mu ma equipe akomeye yogura Bruno Chelsea aya twe ni muri projet Chelsea iragura umukinnyi arenze imyaka 25 erega Enzo nawe cyo mukinisha ku 9 sinabonye azasatira oya Enzo mu bisanzwe ubushize muri Bruno mugura ko nta mu numero 10 ifite nka Bruno nawe kwezi ahubwo nyine Barca rose Bruno bamaze kubamenyereza muri iyi minsi kuzana abatama none ibintu Bruno ntiyokina mu bintu bya Barcelona nuko rero Eddie turako turavuga ati Chelsea yarayitsinze ibitsindo bitatu kuri kimwe bibiri vya Leandro Garnacho kimwe cha Pedro Neto bageze quart de finale buke mu duturno Enzo Maresca arahanyanyaza ariko ageze muri championnat bika tuzohava tutangura kumuharura muri bamenyereza bamenye ko bakina amatora ariko championnat we nawe ugiye ko Enzo Maresca ari umenyereza kuri ibyo ashatse atsinda inkino nyine abayazishatse ariko kandi umenye ngo haraba bamenyereza beza muri twa dutunwa duto sivyo Eric ten Hag yarakwega ibitambara nibiki
muri Premier League yagera muri FA Cup imigwa kayimara paka za finale kandi akanabitwara sivyo mugabo uno munsi Enzo Maresca ni arafise igihe projet ya Chelsea izomwihanganya ari kindi gihe izovuga ngo ntacyo tutakoranye ntagiye tutaguhaye sivyo ntagiye tutaguhaye ntacyo tutakoranye ntacyo tutaguhaye hageze rero nimba tugusaba umusaruro nimba uno munsi icyizere cyangwa se perseverance ababosi ba Chelsea no munsi bafise ndibaza uko biri kose ifuswe na vago n'igikombe ca mondial batwaye mondial de club niyo yaberetse ko bashobora kugira projet ikomeye bari kuko nza nimba ati Enzo Maresca muri no Chelsea itagira stabilité muri resultat sivyo uyiraho kabwa none iyi ndayitumye Champions League ijimbira itsinda Barcelona mugambere ya Carabao gacinganya nka match ikaja kwa Atalanta kacukubita bwa Romania abayarayagiye sivyo ya mugabo no munsi ndibaza ngo barakavuga ngo nimba yaraduhaye mondial de club ahantu hari Bayern ahantu hari Real ahantu hari Paris Saint-Germain ugatsinda equipe iri muri motivation tatakaje abakinyi mugabo nivyo bari mu mvune ba Dembele mugabo yari ya Paris Saint-Germain gifise Rwiza nike tubona ko tuyikonta kuri Rwiza nike gusoma umuntu ore wese kwa Paris sivyo uyitwara iyo mondial ndibaza no munsi Enzo Maresca ikintu kikumuvugiye muri projet za Chelsea ni mondial de club yatwaye kuko nimwe bamenyereza bumvigo basaba kumvigwa muri projet zabo kandi n'ikindi naco peu importe umusaruro Chelsea kirabona mugabo bamwe mu bakinyi yaguze bari gutanga umusaruro uravye nka Alejandro Ganarcho ukaraba Joao Pedro ukaraba Joao Pedro sivyo ni bamwe bakinyi ubona ngo bahetse no projet mugabo kiyumvira ngo eske ubuzibizi bwa Enzo Maresca bwo ikintu Chelsea no musibura iri mu migwi bafise hagati heza iri mu migwi muri Premier League wanashima bafise abasatirizi beza mugabo iri mu migwi ya mbere muri Premier League ifise ubuzibizi bubi defense mbi kaca wiyumviye nkiyumviye defense mbi ya Chelsea iva ko Enzo kuko Chelsea ni equipe irekura amafaranga ubu igiye muri deal ya Mark Gay ntiyo mutwara inde Mark Gay Chelsea ku mafaranga hatabaye mu gushaka umukinyi ngo yihitiremo yagomba kuja Chelsea ku mafaranga yo mujana nese tuvuge ko ibuze Mark Gay kugira ibeho mugabo nta mugibuze umudefenseur ifise umudefenseur nka Mark Gay ya nimwe muri za equipe Mark Gay kumuzana nk'umugoshe wo buzimiye rega ziriya equipe zibura ziraba ziri trop sentimentale ku bakinyi babo muri academy iyo biyumviriye Livecontroller barazi ko azokira baba bizeye ubwo buvuzi bakabona Champong uko ari karatu bakabona Ashapong rega ico gihe cyose uzomuri bakabona bafise Trevo ico mugashe Pong ariko raduga mugabo uri kumuha umwanya mugabo ntari ku haya ntuza afite imyaka ingaho uyu nyene twariko turavuga ge mage haracari muto si 23 men 23 24 nabo inyuma yuko bagiye kwa Niki Chotberge bagasha kwa Barca cyane kandi vraiment mbona yo ari cyo bafashije gusomba gihe muvandimwe yitwa Bastoni Alessandro Bastoni kabisa ya ni mu defenseur muto wibihaha muremure Bastoni rakora ikumva ikiguzi ikirasha kwa Niko nabonye cyavamo nziko byavamo kwa Inter 2000 oya mugabo Chelsea koze diri ya Bastoni bari diri nziza ikindi kintu kiri kuri ya equipe nuko Maresca yamaze gukonfirma ko umwana yitwa Steva afise imvune ati si kuri iyi match gusa mwabonye na mudropinze haze nubwo tuzabivuze mu itangazamakuru aragwaye kandi mwitege ko muri weekend imbere ya equipe ya Newcastle mutazomubona baza bari kuri St James Park barakina na equipe ya Newcastle kuri St James Park Chelsea kuri Old Trafford oya Old Trafford second baza ko bagiye gutira Manchester nako kuri Stamford Bridge baraba bari St James Park kanda barabi ariko Estevao ntawe ko ari match yenza agiye gutakaza haza gukina kabisa mugakora Palmeiras yagarutse
ubwo no guhanahana ndwanahana nta nico binavuze gikomeye cyane nivyo Stefano mu bakinyi bashaka kudebloka ama situation ya equipe bamonye Benoit mwiza baraja St James Park lunch time saa 8:30 Benoit uramubona ndamubona. Benedict jewe dafise ico tugomba gufana n'uriya bahari inde Arabiyoko Adarabiyoyo yitwa Abdul iyo nagire tugomba guhurira ko Abdul Darabiyoko Darabiyoko nako navuga ni gomba Stefano ni ibintu navuga ko bidaza gukora ko cyane Chelsea bivanye nuko batamaze igihe bimenyereza kumukoresha mu nkino zikomakomeye ahubwo umukinyi ntari kubona kwa Enzo Maresca ni Bino Gitesi arakina mugabo ntayo gukoreshwa cyane mugabo uvunikishije Esteban ibyo yakora atangiro zita mugabo wagarukanye kuri Parme kuri Ganarcho kuri Alejandro Ganarcho ko ratsinda ufise Pedro Neto ufise Bino Gitens dibaza ko ico nzi gusa abasatirizi yarabaguze abasatirizi yarabagutse nta n'ikibazo c'abasatirizi no mugabo afise bita Enzo Maresca yarabaguze mugo Jembo narabasatirizi ni projet à long terme ara nk'abakinyi ubona hari ibyo badatanga kubera ko bakiri bato nk'ubu ndiko ndaraba Ganarcho ukaraba n'uriya wa mwana Gitens ukaraba Estevao umuntu ubona hiye ashobora guhagarara nk'umuntu w'umugabo ni Pedro Neto abandi bo nuko barindira kandi burya nabyo nayo nyene nibyo yashatse ubwo nivyo equipe ya Chelsea yashitse muri quart de finale muri Carabao Cup bagezeyo ubwo no kurindira tukaraba ko gahunda zifashe tujaniranya byose ni Burayi wabonye ko baza gukina gikombe ca Intercontinental Cup nibaza Flamengo bakinana tuvuye kwakira umutumire kugira ngo turabe tubabwirana match zihari kuko turi kumwe na One Tibet bagomba kuja Paris Dance bikunze bano bagomba gutigira ababazi impano za kubdiro aho zica izi nkino zo ziraca kuri Star Times ziraca kuri Star Times ibisigaye byo ubwo mukomeze mwinjoyinge mu buryo budasanzwe ari nkino ziri amikare zabaye niziza kuba Angola irakina Mozambique ari nako tugiye kubereka bari kuri YouTube n'abishobotse n'amaliste tuyababwire tayari liste y'ama equipe yose azokina kane yamaze kumenyekana ama equipe yose agomba kuba ari hariya yamaze kumenyekana ama equipe yose yahamagaye abakinyi bagomba abaganda bahamagaye n'abandi bagiye nako bagiye gukina saa 8 na Gabo Angola igiye gukina yahamagaye nayo be na Mozambique bagiye gukina barakina 17 n'izindi nkino zigiye zitandukanye ubwo nta rungu mugomba kuva musamara mufise amayinite ya Canal Plus ariko kandi murindiriye ko itike mwakoze hari kigomba kuva mu byanse bikunze no ko mukanya gatosha tuza turabe amwe mu equipe akomeye ku mugabane wa Afrika turaba ama Swadlist bafise hariya ko ni kibazo cy'umwanya gusa dusigaranye tukinjira muri AFCON cyo mu gikombe cya Afrika ama equipe yarahamagaye menyereza bariteguye yes mudukundire tubanze duce muri Ren Butterfly Company banza batuyagire byinshi